Bwareveriye nsanzwe ndi umumenezere ndabaza ego hanyuma nkaba ndongoye atelier ni sosiyete d'atelier Menwezere Shaza. Isosiyete yatanguye ari atelier isanzwe iyo atelier isanzwe rero ikora nyene ibintu bibayabaye, hanyuma uko yagiye iraduga yaduze ari atelier isanzwe buke buke. Kuva ntangura n'umuntu atangura mu buryo bw'udufaranga dukeya, utanguje nk'umuriyoni wonyene urumva ko ari amahera makeya, kugira uzogera aho atelier ikura ukiyumvira ko igira sosiyete abaciye umwanya utari muto. Jewe haraheze nk'imyaka ishika nka 10 ntanguye ivyo kubaza, nikorana kurya abandi nyene batangura kwiga urudandazwa canke atanga kwiga imyuga, naje niko natanguye urumva ko ata mikoro natanguje. Rero kuva ntanguye gushika uno munsi haraheze nk'imyaka 10. Aho natanguye jewe n'umukozi umwe turi babiri aritwe dukora gusa, turamara imyaka myinshi twikora turi babiri, twikora duke duke, abantu agenda duha tw'udukomande narose nk'utwo nungutse naho nkakora nk'igitara nkacanga, mugabo ntiyatanguye ari sosiyete. Ubwo sosiyete twayise sosiyete nta n'umwaka biramara ibaye sosiyete. Ni sosiyete ni nshasha, yabaye sosiyete kuko imaze kugira ama-agence aho tudandariza hirya no hino mu gihugu. Abakozi dukoresha ni benshi cane ko bari mu migwi itandukanye. Hariho abamenwezere babaza bakoresha amaranda ajya nyene tuzi namwe munzi. Hariho abakozi bakora ku mamashini, bakoresha amamashini arabota, ayagorora, ayatobora canke ayaturuna. Hariho abakozi kandi bandi tuzana bajejwe
ibyo tudandaza kuba abajera abo abajije urudandazwa abo twita abajera twebwe ahubwo ko uwo ari umugwi wa gatatu. Hariho n'abandi kandi bajejwe sekirite y'ibintu tudandaza ku kibanza, uwo ni umugwi wa kane. Abakozi rero dukoresha bose kugera uno munsi bararenga abakozi 60 muri sosiyete. Muri sosiyete y'uno munsi twebwe dukora ibikorwa bitandukanye, ni ukuvuga ubu turakora amasaro menisi. Ico ni ikintu gikorwa n'abatari bake muri sosiyete. Turakora ibitanda kandi ibitanda by'ubwoko butandukanye nabyo bikorwa muri sosiyete Shaza. Hanyuma turakora amasaramanje, turakora ububati. Ikintu cyose gikorwa muri atelier gikorwa n'amenwitse, yaba imiryango yugara amazu, eka ikintu cyose gikenerwa gikorwa n'umufundi w'umumenwitse, twebwe muri Shaza y'iwacu turabikora. Turakora ibitanda vy'ivyuma, tugakora amasheze y'ivyuma, eka ikipema yose ushatse turayikora no muri metalike, mu vyuma vya metalike. Rero sosiyete Shaza isanzwe ikora ibintu bitari bike. Saro ministre ziri ubwoko butandukanye na zone. Nk'ubu hariho saro ministre twebwe dukora tukigana zirya ayi zikorerwa hanze, abantu barangura mu Bushinwa cyangwa bakarangura ahandi. Izo rero nazo ziradusaba amapiyesi, hariho utwuma dushiramo duhita tukagura hanze turasora. Naho iwacu rero nubwo bene izo ntebe dukoranye kubera atabakiriye bazo dukunda kuronka ari umwe, ariko zirakorwa ugasanga ziri ku miliyoni 7 canke 8 kugarukiraho. Izo rero ni zimwe uyikuye hanze ibihagaze mu miliyoni nka 10 n'izindi, ariko twebwe tuba twayikoreye hano iwacu mu Burundi icija ku mahera make kubera twikoreshereza imbaho z'Uburundi, kandi ugasanga ni nziza nka zirya nyene bakora hanze. Hanyuma uyundi mugugira kabiri ni saro ministre, nazo ziba zikoze mu bitambara bikomeye vy'ibikwiro. Ivyo navyo nazo ntiziba zizimbutse kuko usanga zigurwa miliyoni 6. Izigira kabiri kandi gatatu ni isaro ministre zikorwa mu bitambara biciriritse ariko bikomeye navyo mugabo atari ku rugero rumwe. Izo nazo turazidandaza ku buryo umuntu wari wese yaba ufite amikoro make ashikirwa tukadandaza zigurwa isaro yose miliyoni 2.5, tukadandaza miliyoni 3. Izo zose turazikora nubwo usanga iki gihe bidasohoka nk'uko umuntu yavyifuza. Twe turabakorera kubera turakora n'intebe zijamwo amakosi zisanzwe zijya nyene umuntu atangura kugura iyo agitangura ubuzima, zijya nyene tuzi za kera. Turakora kandi n'udusaramanje duciriritse cyangwa ibitanda biciriritse. Dukora ikintu cyose cyose umuntu aba yifuza ku rugero rw'iwe. Vy'akabiga birahari. Ubwa mbere hoho nuko atelier Shaza twe dufise n'ukuntu dusiga ibintu vy'iwacu ugasanga byitandukanije n'ivy'abandi. Turakora finissage ku rwego rwo hejuru. Hanyuma muri iyi sosiyete turashobora gusiga modeli ari yose umuntu ashatse wenyine yizaniye kandi twese ukwiriye. Hanyuma igikurikira nta nyine tudaranza saro ministre nubwo zitari ngaha zose ziri ku bibanza Bujumbura, Gitega, Ingozi aho tudandariza.
ni ukuvuga dukora modele zitandukanye, aho umuntu ashobora kuza akaronka ya yindi yo rwego hejuru, akaronka ya yindi igabanije, akaronka ya yindi dukora ya nyuma muri shaza, kandi nayo ari salon myiza. Tuvuga twe dusanzwe dufise uruganda sosiyete ifite icicaro i Ngozi, ari kw'Ifuremu, bahita kw'Ifuremu mu Remera imbere y'isitasiyo ya Karofani, niho hari ihinguriro rihingura ivyo vyose. Hanyuma umuntu ashaka kudushorera yaba ibibayabaye canke ibiri bihwanye n'uko agomba, tuza tudandariza hanyene kuri sosiyete ku ruganda turahafise aho tudandariza aho i Ngozi, turafise n'ahandi kandi tudandariza ibintu bibayabaye kw'Ifuremu nyene aho bita kubibwa. Hari ububare bwinshi kubibwa, turafise aho tudandariza ibintu bibayabaye, kandi bibayabaye amasaro minisitiri abayabaye, aho umuntu uwo ari we wese ashobora gushikirwa akigurira ico yifuza. Turadandariza kandi Mwijabe, imbere y'ibitaro vya David Mwijabe, neza neza uvuye Hotel Albatros, uyibona ibateri yacu iri mu kuboko kw'iburyo imbere y'urushengero rwa David Mwijabe. Hanyuma turadandariza kandi no mu Kinindo kujya Rumonge impande y'akabare k'uwitwa Gerard, aho hose ushatse ekipema ugura muri shaza ucuyironka. Iyo tugize ibiganiro tukavuga ati inkorere izo cuyinzanira muhira turabikora, ariko hariho intambamyi zikunda kuba, aho usanga abantu bamwe atari neza, ugasanga uramushiriye iyo ntebe, iyo yaguhaye avance ukayimushirwa usanga akubwiye ngo amahera mu nzu yaguha umunsi uyu, ukarindira ko aguhaye amahera ugasanga ikibazo. Ivyo tubikorera umukiriye yaje akariha amafaranga yose uko twabivuganye, hanyuma twe tukamushikanira muhira iwe. Isosiyete ni ukuvuga yuko intambamyi ya mbere duhura muri sosiyete novuga uno munsi ko niy'abakiriya. Intambamyi duhura niy'abakiriya kuko bumva twe dukoresha abakozi benshi, twanka ko twicara, bo bakicara gusanga bagiye gutunga imiryango yabo nabi, bituma dukora ibintu udufaranga tudandaje tuguma tudusubizamo, tukaguma tubona ibintu mugabo tutabona amafaranga. Kumva zuko abakiriya badushorera ni bake, hanyuma umukozi nawe yamenyereye ko ateza kuba afise akazi ahembwa, umwicaritse nawe nahone iba ari ngorane. Turose inyigisho y'inzobere mu gihugu zidufasha ati bikore gutya bikora uku, ntaco buza na twebwe tudashobora gukora bino bihugu vyacu. Twebwe akaroje nitanze bakaronka jewe ndi mu bafundi ku buryo naho noja nko kudandariza nko mu Rwanda akaronka i Kigali nkadandarizaho, wosanga ibintu vyanje bikunze. Naho noza kudandariza muri Kongo ku mugwa mukuru runaka, wosanga ibintu vyanje bikunze. Kandi naho noja kudandariza no muri Tanzania, wosanga ndi mu bantu ba mbere ibintu vyanje bishimye. Mugabo kubera nta bumenyi tubifitiye, nta mukoca dufise ati atuja imbere ati nibize biragenda gutya na gutya. Abarundi baravyitabira ku rugero nyene rw'uburyo bwa buhari ku bantu nyene, urabona uburyo hari gusanga atari kirenga. Kandi izi ntebe dukora nazo ni vya bindi vy'abantu basirimutse, ni ukuvuga baradushorera ku rugero abakozi aho dukoresha abakozi atari bake batunzwe n'uburyo tudandaza. Ikibazo cyonyine tugira ntituronka amafaranga yokora kandi kagambi kubera tugumana ibintu, aho kuronka amafaranga ajya mu mufuka ahubwo tugumana ibintu bikoze. Tugasanga dufite ibintu byinshi bikoze mugabo ata amafaranga ariko arinjira, ariko
umwe aragura. Kandi jewe nahisemo kubandanya umwuga nize kuva mu bwana kuko ari wonye nabonye umpunze kandi unyorohereza. Akamunotera ubwa mbere abarundi nibo mperako nuko nta mwuga n'umwe udakiza. Nubwo wumva tuvuga yuko bidasohoka neza ariko byaratugejeje aho tugeze uno munsi kandi twatanguje amikoro make. Rero twahamagarira cyane cyane abavyeyi bafise abana, aba bana cyane cyane usanga bagarukira mu mashure make cyane mbere n'abagira amashure menshi. Urabona ubuzi bwa leta hari igihe bubura bagahurumbira kwiga imyuga cyane cyane yo kubaza. Je niyo mvuga ko kuko ariwo nize kandi jewe umwuga nize uranzumbira amashure nari kwiga mbere no hava kuvuga ayariyo yose. Muri Shaza muri societe turigisha abana biga kubaza kandi ciza iyo uzanye umwana wamaze guca ubwenge afise nk'aya mashure kugira ngo mu w'icumi mu w'icenda mu w'icumi na kabiri amaze guca ubwenge ubu mwigije mu kiringo c'umwaka umwe gusa. Itandukaniro ry'amashure amwe dufate nk'aya leta n'itandukaniro ry'imyuga. Mu myuga mu kiringo c'umwaka umwe umukozi uwe wazanye kwigisha aba yatanguye kwicira amafaranga amutunga. Kuri leta icambere twe tuyisaba nuko yoshiramo inguvu kubivugwa sindabizi neza kubivugwa ko yoba yarahagaritse umugambi wo kuziragura ibintu hanze kuko nk'ubakarorero mfatire nko ku ntara ya Ngozi. Nk'ubu uye amabiro ari mu ntara ya Ngozi yose canke ibikorwa byo mu ntara ya Ngozi bibaye ama-ekipema yose agurwa ngaha iwacu akagurwa i Ngozi, vy'ukuri na wa wundi yakoze vya bintu vyarivyo vyose vya Minwizere yoshikirwa yobirunda ngo bibura isoko. Hanyuma ukuntu abarundi kandi bagenda bakabikura hanze, vy'ukuri ibi bintu vyari kwiye kuba birimwo umuco. Vyoshirwa ko amatagisi bikadedura amatagisi maremare kugira natwe abarundi dushikirwe. Ico ni ikintu leta ikwiye kwiga kugira ishigikire abarundi nabo b'Abaminwizere batunzwe n'ivyo, imiryango itunzwe n'ivyo kugira nabo ivyabo bishikirwe. Hari ibintu baza mugasanga bazanye intebe mu kiringo c'imyaka ibiri yonyene iba yashwanyaguritse kandi bayiguze mu madorari. Twe twikorera mu mbaho z'indundi zikomeye, intebe ikaguma ikomeye n'imyaka ingahe igahera, ngo ugasanga abarundi kwakunda bavuga ati ntibakunda ivy'iwabo, ugasanga aya madorari niyo bajanye hanze. Ayagumye ngaho iwacu mu gihugu iwacu vyotuma umuntu uwo ari we wese akora ikintu co kubaza wese ashikirwa uko biguzwe, uwo ari wese arashikirwa. Abakozi abatwigisha kubaza baca baronka akazi mugabo bitagugwa. None wo mwigisha kubaza ivyo mwakoze bikaburirwa ngaho umwaka wose ntibisohoke, hanyuma uguma winjiza abandi. Rero mugabo utera kamo leta gukora uwo mugambi ikawushira mu ngiro vuba.